Amahoro y'Imana bane namwe inshuti bakundwa mwashimwe gukurikirana imbonesha kure yacu ya BTV ni umwanya mwiza kugira ngo ushobore kubashikiriza amakuru mu Kirundi. Abashiramwe afise amapikipiki ndetse n'abikorera utwabo bafise izo ngendeshwa basabwa kuyandikisha kugira ngo abijejwe barabe yuko bo batezurira gukorera mu bibanza bari babujijwe gukoreramo. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje Gervais Ndirakobuca ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano mu nama bariko bararabira hamwe ingingo baheruka gufata ico yamaze na cyane muri iki kiringo. Nayo abarundi barakwiye kwijukira ururimi kavukire. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje François Habyarimana ajejwe indero n'ubushakashatsi mu gihe hariko arahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi ikavukire. Turafise n'ayandi makuru menshi tubateguriye, kaze muri isanze. Ndongeye kubaramutsa ndabifuriza umunsi mwiza, ariko kandi ndabaha nikaze kugira ngo mushobore gukurikirana idonido ry'amakuru twabateguriye. Nababwiye mu ntangamara yuko amashirahamwe yabikorera utwabo canke abiyunguruza bakoresheje amapikipiki basabwa kuyandikisha kugira ngo ababijejwe barabe yuko bo batezurira. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje Gervais Ndirakobuca arongoye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi hamwe n'umutekano. Reka tumukurikirane. Deje kugirisha inama abegwa n'ingingo yafashwe n'abahinga kugira ivyuma bimwe bimwe bigire aho bidashobora gukorera, na cane mu gisagara hagati. Habajijwe ibibazo bijanye n'abagenza ivyo vyuma, haba ivyo bita jehokuki, izo moto hamwe n'abinonora imitsi bakoresheje amakinga yo kwinonora imitsi. Ivyo bibazo navyo nyene twabiciye hirya no hino. Twabonye abahinga batweretse uko inyishu zoboneka. Tubonye neza rero yuko bakoranye n'igisagara ca Bujumbura ko boca bihuta kugira bahamagarira abantu bafite ivyo vyuma kugira babaregistre nkuko ubwa mbere vyagenze. Iyo registrement yahera kugira tumenye intonde zabo, hanyuma tuzotegure ivyigwa nabo tuzobamenyeshe neza, nimbe tubarekuriye ko bagendera kuri ivyo vyuma vyabo bamenye ikizira. Ejo niyo bakirenga ko bazomenye ko bakoze ikosa, kandi natwe niyo iryo kosa barikora tuzorihane twisunze amategeko agenga kugendesha ivyo vyuma mwibarabara. Abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki hamwe n'amabajaji muri zone ya Kanyosha ni muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura barafise ikibazo cyo kunywesha igitoro, bagasaba yuko boronswa igitoro aho kiba kibonetse. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Clavel ruca mu vyuma. Abasanzwe bakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amapikipiki canke amabajaje muri zone ya Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura bemeza ko batoroherewe na gato mu kazi kabo, inyuma y'ingingo ibuza ivyo vyuma gushika mu bice vyegera igisagara ca Bujumbura, cane muri iyi minsi ibonekeza ikena ry'igitoro, mu gihe bo batemerewe gushika aho kiba kiri nk'uko bavyemeza. Imbere yaho batubujije baduhagarikije aho twahora tugarukira ku kiraro cyo kurimo, bakatwigiza ino hakurya ya Kanyosha kuri. Ikibazo cyo kuronka igitoro byo byumva novuga ko vyaje bisongera isibe, byabaye nk'amananiza ku mumotari. Aho twara tuvuga ati tuve mu Kanyosha
tugende mu za Kinindo canke za Musaga dutwaye moto twabaye nkaho umengo turugaranywe mu gihugu mu yandi majambo hamwe y'ubwo twitabaza uburyo bwo gukura ko reservoir ya moto kayijabukana hariya hakurya ubu munsi biriko bigira abantu bavuga ati ndihe koroha byose ntibyoroshe kuko bisaba ko banza ukaja ku mufundi rero uhegize aho ugenda ucomagura ugira gute navyo nyene bibi kibazo kuri moto ufise reservoir mu station ntibago kandi ubona aho tugera ari ahantu hagufi tugira ngaho kugira bashaka Kanyosha n'abakoresha amabajaji bo ngo basa n'abahevya ku kazi kari kababeshejeho ibajaji ubu nyirashobora kumara nk'indwi irenga itagiye mu gitoro kuko bajaji ntukura mu reservoir ariko nk'umumotari arashobora gucomora reservoir akajana muri Aziatique yo badukuye nk'ubu je mazindwi ntakora ni bajaji iri muri station turafise ikibazo kigoye kweri ubunya mu miryango yacu eba umuntu ntakironka yacira n'ayamira icipfuzo cabo ngo nuko boronsa station y'igitoro y'ivyo vyuma iri muri ubwo burere bemerewe gukoreramwo ubwo wanje je nasaba barabe ingene basoboduha nk'istation yiwacu imwe nyene y'ibajaji naho baca badusangiza n'imoto mugabe iyo station twe natwe tukama twarose igitoro ivyo biruko mu gihe kuri wa 14 ndamukiza hasohotse itegeko ry'umukuru w'igisagara ca Bujumbura ribuza abatondera igitoro bakoresheje ibibido kiretse abafise uruhusha rw'ubushikiranganje bw'amazi amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka. Pierre Claver ruca mu vyuma arakenuye kuri iyo nkuru adushikirije gusigura amasezerano ya Afrika ajanye n'agateka ka zina muntu imibereho y'abantu ndetse n'agateka kabageze mu za bukuru nivyo vyaramutswe bishikirizwa n'umushikiranganje Imelda Sabushimike mu vyajeje arimo gufatana mu nda mu gihe yari mutumire hariya mu Kigobe mu nama nshinga mateka ni nkuru mugenzi wacu Ange Negrita irakoze ukugwara kw'abageze mu zabukuru bakabura uko bivuza ubukene n'ibindi ni bimwe biri mu mvo n'imvano y'ingingo y'ibwirizwa mperekeza y'amasezerano ya Afrika ijanye n'agateka kazina muntu n'imibereho y'abantu zerekeye kandi n'agateka kabageze mu zabukuru umushikiranganje mu vyajejwe harimo gufatana mu nda Imelda Sabushimike yaramutse asigurira abashinga amateka kuri uyu wa kabiri zemejwe n'inama isanzwe igira 26 y'abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika yabereye Addis Abeba uwo mushikiranganje akaba yavuze ko hamwe leta yoterako igikumu kuri amasezerano yogira karusho gushira igikumu kuri aya masezerano bizotuma igihugu cacu kigira intumbero irashe mu gushigikira abageze mu zabukuru haba mu vy'ubutunzi amagara n'imibano nayo ku kibazo cabajijwe n'umushinga amateka Gahitira Redempteur kubijanye n'abageze mu zabukuru bakiboneka mwibarabara basabiriza uwo mushikiranganje Imelda Sabushimike akaba yavuze ko leta iriko iriga ico kibazo vuba igiye kugikemura leta iriko irakora ibitari bike kugira ngo abantu bageze mu zabukuru mbere se abageze mu zabukuru gusa bashobore kuza mwibarabara kuko yaba bageze mu zabukuru yaba abana canke ugwaruka uko turabona mu ibarabara iyo bari mu ibarabara ntibihesha iteka igihugu cacu c'u Burundi nico gituma leta hari ivyo yategekanije icambere twovuga nuko ivyo gusegerereza bihanwa n'amategeko tegeko mpanavyaha rirategekanya igihano ku bantu basegerereza nk'abantu tubona bugwaruka canke abantu bakuze hama ariko ikindi naco ubushikiranganje bwo gushikirana twarateguye integuro yo gukura abantu mu ibarabara muri rusange bose yaba abana canke abageze mu zabukuru ndetse n'abandi bajayo kubera ubube gito iryo tegeko rikaba ryemejwe n'abashinga amateka bagera ku 113 rikaba ryatowe 100%. Ange Negrita irakoze arakenuye kuri iyo nkuru ya duteguriye abarundi barakwiye kwijukira cyane cyane ururimi
kavukire. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana mu gihe ariko arahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire. Ni inkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Nubwo hibonekeza ikena ry'amajambo mu rurimi rw'ikirundi, ubwo rurimi rugeze ku ntambwe ishimishije nk'uko bishikirizwa na Gertrude Kazovi yo umwigisha muri kaminuza. Tukugwiga mu ishure gusa ngo hama wizigire yuko ururimi uzoruvuga ngo runoze nk'abari abakura mbere. Oya mugabo ko gifise ururimi rw'ikirundi ko rufise ikibanza mu mashuri. Tukaba turukoresha mu manza nyinshi, tukaba turukoresha mu kuganira muri ibi na biriya. Tukaba tubona ko mu bushikiranganje bakoresha ikirundi mu guhindura imigambi y'iterambere. Hari icizero cyuko ururimi rw'ikirundi rutera intambwe mu iterambere, kandi rutera twizigira yuko uko iminsi igenda niko abarundi ubona bakunda kuvuga mu kirundi kandi bakarondera kuvuga mu rurimi mu kirundi nyene n'amajambo anovoye. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana ahimiriza guteza imbere ururimi rw'ikirundi mu kukivuga no kucandika. Tugerageze rero mu byo twandika, tugerageze kubishira mu rurimi rwacu. Ndazi ko bitoroshe, ariko nivyo bizotuma dushobora gushitsa igihugu cacu kwiterambere. Dusavye rero yuko uru rubanza rubera umwe wese akaryo ko kurimbura icari ko arakora mu gukwiragiza ubumenyi bushikana abarundi bose kwiterambere. Umusi mpuzamakungu hariwe ururimi kavukire ukaba uhimbazwa uko umwaka utashe, igenekerezo rya 21 Ruhuhuma. Elvis Munyaneza. Ubushikiranganje bw'inyubako, ibikorwa vya leta no kugwiza uburaro bwaramutse bushikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu gisata cyo kugwiza uburaro mu gice ca gatatu c'umwaka wa 2021 ushira umwaka wa 2022. Reka dukurikirane mushikiranganje Deogratias Sangani umwami ajejwe ubwo bushikiranganje. Hari kijanye no kubaka bwa buraro rusangi bujamwe abantu benshi marojima sosio. Twamenyesha yuko amashusho cyangwa se amasanamu les plans type de logement sociaux zamaze gukogwa, twarazihejeje. Hasigaye yuko Conseil des ministres leta yarabi yashikirizwa hama ikayunganira hanyuma ikayemeza. Twebwe les plans type zimaze kwemezwa zo kubaka amarojima sociaux, tuzoca dutangura kubaka amazu nyezina y'uburaro bw'abene gihugu. Mukuru vyakozwe kandi bibandanya nibikorwa byo kubandanya barondera hagati mu gihugu ahazokubakwa izo logement social, hazokubakwa amazu y'uburaro azora amagorofa maremare ageretse kugira ngo ntitwonone ikibanza. Kugira ntitwonone ikibanza bisigura iki? Bisigura yuko ama etude ibiharuro ivyigwa bizokogwa ikaruzi cyangwa Makamba cyangwa mu Rutana bizokwerekana bati iyi si yo ngaha irashoye kuja ko igorofa zigeretse injiro 10 cyangwa 12. Rero harayo ntara zimaze gutanga ibibanza, ndabona intara zifika nka 6, ari intara ya Karusi, intara ya Kayanza, intara ya Ruyigi, Muyinga, Ngozi na Gitega. Izi ntara ziramaze gutanga gushikiriza ibibanza amasite yo kuzokubakwamwo aya mazu. Nubwo yuko aya mazu ntihagera ko yubakwa, hazabagira avuga ati twe twasigaye nyuma, kandi mubona yuko hari amaze gutanga ibibanza, abana bakaba batarashobora gutanga ibanza ngenego. Intara zitandatu nizo zizokorerwamo isekeza ryo gutanga imiti ku ngwara y'urukushi nkuko bishikirizwa na Victoria Bucumi asanzwe arongoye uwo mugambi. Reka tumukurikirane. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida kubicishije mu mugambi wabo wo kurwanya indwara zititaho bihagije, harategekanijwe isekeza ryo gutanga umuti uvura indwara y'urukushi. Ubu rero 12 habonetsemo abantu
bafise ibimenyetso vy'iyo ngwara. Iryo sekeza ryamaze gutangura uno munsi tariki 18 ikazomara indwi zibiri gushika itariki 31 za kuno kwezi kwa ndamukiza. Rero twagomba guhamagarira abenegihugu bose ko bokwitaba iryo sekeza kuko n'umuti utangwa ku mwaka kuva mu 2005. Uwo muti uratangwa rimwe mu mwaka, ukaba ari umuti ukinga kandi uvura ingwara y'urukushi. Intara zirimo cyane abantu bafite ibyo bimenyetso by'ingwara y'urukushi twabonye mu Burundi ni intara za Bubanza, Cibitoke, Rumonge, Makamba, Rutana n'igice cya Bururi. Mu Burundi nta biharuro kanuni twavuga ko bihari, ariko iyo ngwara yaribonekeje mu Burundi kuva mu myaka yaheze, ariko tugerageje kuraba ubu kubera amasekeza yagiye arakogwa kuva mu 2005 nta bantu benshi bagifise ibimenyetso by'iyo ngwara. Twibaza yuko turi mu bihembere byo gusa n'abarandurana n'imizi ibijanye n'iyo ngwara, ni naco gituma tuhamagarira abantu ko bobandanya bafata imiti kugira ntihagire usigara inyuma azohave asigara aranduza abandi, kuko ibimenyetso biratwereka neza yuko iyo ngwara isa n'iriko iraranduranwa n'imizi hano mu gihugu cyacu. Iyo miti nk'uko twabibigishije abatari bake tuyiha abantu kuva ku myaka 5 kuduga. Turayiha rero abantu bose kiretse abavyeyi bibungenze kuko ishobora kugirira nabi kibondo kiri mu mbana canke abavyeyi bonsa kubera mu maberebere irashobora gucamo ikagirira nabi umwana. N'abantu bakunda utuyoga bababuza gusoma inzoga banyoye iyo miti, n'abantu baheruka kwibaruka ari ikiringo tubaha kugira baze gutora uwo muti babanje kuremerana. Ni kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twabateguriye kuri uno munsi, tukaba tubashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana. Shimire abari mu buhinga bw'ivyuma bashoboye kudufasha kugira ngo mushoboye kuyakurikirana atankomanzi, ndetse n'umugwi munini wa bamenyesha amakuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashoboye kuyatororokanya. Nshimire kandi na Peniela Kazumwami yashoboye kuyahagarikira ano makuru. Imana ibahezagire naho ubutaha.